Hello everyone guys, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese. Ni kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone yacu, n'igumi batamwo utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. So guys, no munsi ndagarutse ndabazaniye amakode indwi y'ubwenge ari muri telefone zanyu. Guys, telefone zanyu murazikoresha ariko mutazi amakode aba yihishije indani murizo. Rero turagerageza kuvyo tuzi tukaza turabereka bike bike kuvyo dushoboye kugira dufashanye tugende twigishanya utuntu twinshi tuba dutandukanye. Nkuko nabibabwiye rero ndabazaniye amakode indwi y'ubwenge azobafasha cane nimwumva ivyo akora canke ubusobanuro bwayo muraza kuyatahura uca wumva n'umwanya yo gufashamwe. Ariko ukaba utarakora subscribe nagoma nagusabe ukwakwanyu ukore ngaho ku gakengeri ucugira kuri tute canke all bivanye n'ururimi YouTube yawe irimo. So nkuko bisanzwe rero turinjira kuri application twandikiramwo amanimero. Okay, jewe ngiyi ingaha turinjiramwo nkuko bisanzwe uku. Okay, hama tuze ngaha twandikira amanimero. Kode ya mbere nje kukwereka kode ikode wo kwandika mu gihe telefonye umuntu ntabone nimero imuhamagaye. Okay, nukuvuga guhisha inimero ku buryo umuntu umutelefonye atabona inimero imurondeye. Arashobora kuba ari umuntu mufitaniye nk'ikintu nk'amadeni ku buryo avuga ati nimero intelefonye sinokwitaba. Rero urumva ko ako kantu koca kagufasha bivanye n'umwanya wumva ugakoreshamo. Kode nayo rero nta yindi ni akanyenyeri akadirisha 30 hama akadirisha. Okay, aha rero ucuza ukayemeza kuri carte SIM ushaka kubigira ko ushobora kuyemeza kuri SIM E canke SIM D biravana. Reka je nk'ubu nemeze kuri iyi SIM ya mbere. Okay, aha duca turindira. Okay, murabona yuko batureka ngo service has been disabled. Aha duca twemeza kuri okay. Aha ubu uhejeje kubishiramo. Kode nayo igira kabiri n'ukuntu wobikuramwo. Ukuntu ubikuramwo naho nukuvuga aha uba wahejeje kubigira. Aho umuntu wese telefona nuko je ntaronse telefone zibiri ngo ndabereke telefone umuntu ce ndabereka murabe yuko murabe uko biza kumera. Aha rero nukuvuga umuntu jewe telefona ntiyigera abona inimero imuhamagaye bamwereka ngo now. Okay, kode rero ya kabiri ni kode y'ukuntu babikuramwo. Ukuntu ubikuramwo naho ucugira akadirisha 30 nukuvuga gatatu ubusa hama akadirisha hama ugacurungika kuri ya carte SIM nyene wari wabishizeko. Nimba wari wabigize ku makarte SIM abiri cugira kuri carte SIM zose hama cendungika kandi kuri ya carte SIM nari nabishizeko. Okay, murabibona yuko vyakunze ubu iyi ni kode yo kubikuramo. Okay, kode nayo yo ku mwanya wa gatatu ni ukuntu woshobora kubona ubwoko bwa appareil photo yawe. Appareil photo ukabona karite irimwo, donc urashobora kuja kugura telefone ukanzwe ngo ni nini ugaca wibaza ngo ni foto yayo iza imeze neza. Okay, kode nayo nta yindi ariko iyi kode ngoma ndabereke ntikora ku matelefone ayariyo yose, iza gukora ku bantu mufise ama Samsung, donc ama iPhone. Nayo ni akanyenyeri akadirisha 3 4 9 7 1 5 3 9. Okay, ni akanyenyeri 3 4 9 indwi 1 5 3 9. Iyi ugaca ushirako akadirisha. Okay, nababwiye yuko iyi kode idakora ku matelefone ayariyo yose, aya ma Tecno ntikorako. Okay, hama rero ukiyemeza bica bikuzanira donc capacité donc karite ya appareil yawe ufise muri telefone, kakwereka ati mu gihe ufotoye ifoto izakuza ibona ku rugero rungana uku. Iyo ni kode ya gatatu mu kode indwi nabazaniye. Okay, kode nayo igira kane
ni kuraba ibintu wasevinze muri calendrier yiwawe. Okay, nk'ubu urabona muri calendrier urashobora kujayo ugasevinga nk'igihe uzogirira ko uzokwiriza umwaka, ukavuga ati itariki niyi nimba ndayisevinze muri calendrier izobinyereke iyo tariki igeze, nimba ari soneri washizemwo izoce isona. Okay, aho naho nje kukwereka code ishobora kukwereka ivyo bintu vyose waraprogramye muri calendrier kugira donc nimba ari reveil washizemwo kuri ivyo narimejeje kubabwira mu gihe ari nk'umunsi uzokwiriza ku mwaka icisona renje kukwereka akuntu wobibona. Naho ni hajya nyene turaza hatwandikira amanimero, wandike akanyenyeri hama akadirisha hama akanyenyeri hama akadirisha 2 2 5 hama akadirisha akanyenyeri akadirisha hama ucusubira kandi ushireko akanyenyeri. Okay, murabona rero yuko baca bakwereka ibintu vyose wagiye ukora muri calendrier. Okay, murabona nk'ubu batwereka ngo mu Burundi hari iminsi, donc nk'ijya minsi mikuru tugenda turibuka nk'abantu bapfu, ijya minsi nyene ibizwi ushobora no kukaza udatonda kumva zuko aba ari iminsi mikuru yo guserebura, donc nko kwibuka umuntu kanaka nka Rwagasore n'abandi. Ni minsi 36 ndibaza ngaha muca mubibona, baca bagenda barakwereka n'amagmail yose ufisemwo, ndibaza je muca mubibona. Okay, iyi ni code rero igira ni code igira 4 muri code nabazaniye. Okay, twagiye rero kuri code igira 5. Code igira 5 ni code ikwereka ibintu vyose wagiye ukora muri Google. Okay, ibi tuvuze Google wumve za internet, ibintu vyose wumva yuko ukoresha ibintu vya network arizo connection ari réseau mobile. Iyo code nayo ni akanyenyeri akadirisha akanyenyeri akadirisha 4 2 6 akadirisha akanyenyeri akadirisha akanyenyeri. Okay, murabona jewe ko banyereka ngo event, nukuvuga nta event ni imwe jewe fise. Murabona nk'ubu bibanyeretse ngaha, ibi banyeretse ngaha banyeretse yuko server ata connection iriko, mubona no connected. Mubona yuko banyeretse yuko host google.com, murabibona yuko fisemwe amagmail ngaha, barakwerekana ahantu uri ubwoko bwa connection bihari. Murabona yuko banyereka n'umwanya uheze ntuguruye connection. Ibi nayo ni code imwe muzo nabateguriye. Murabona ibi vyose igendera kwereka ibintu vyose wagiye urugurura n'umwanya uba wavyuguririyeko n'itariki. Mubona ibintu vyose wagiye ukora ibi vyose gushika munsi kuva utangura gukoresha telefone. Ubona yuko ari amakode meza cane aba yihishije mu tuntu twishi dutandukanye. Okay, aha rero nje kubereka code igira 6. Code igira 6 nje kukwereka ukuntu guhagarika amakarte simu canke carte simu yiwawe. Dufate nk'ubu uvuye ku kazi warushe, ntushaka abantu bakugora, donc uraruhutse. Rero mu kwirinda ushaka yuko ata muntu numwe aza kukurondera kuri telefone. Okay, ukuntu rero nje kukwereka ukuntu woshobora kwirinda abantu baza kugutelefona atavyo ukeneye kandi telefone yagumye yuguruye. Okay, nukuvuga wewe abantu uza kurondera, urashobora kurondera umuntu wari wese ushaka, ariko wewe umuntu agutelefonye bamubwira ngo iyo nimero murondera ntimushobora kuyironka, ndibaza murabimenyereye, nizere ko mwabitahuye. Iyo code nayo ni akanyenyeri 2 1 akanyenyeri 1 7 5 hama akadirisha. Okay, hama rero ucuza uyirungike kuri carte simu ushaka kuba urugara ako kanya. Okay, reka turungike nko kwiya mbere, urashobora kubigira kuri carte simu zose. Hinge murabe akantu gaca kiyongera ko. Ona nkuba tweretse yuko bidakunze kubera rezo
reka dusubire tuyandike turabe. Ni akanyenyeri 21 akanyenyeri 1 7 5 akadirisha hama ugacurungika. Reka nkobu tugire kuri iya kabiri turabe. Okay guys, mubona yuko bariko batwereka yuko bitariko birakunda kumvo za rezo. Ibi navyo nzobibereka nko mu gihe uri kurabaza nk'amayinite canke uri kurabaza ibintu kuri rezo bakakwereka ibi bintu vyerekana yuko atarezo ubufise, nzokwereka ukuntu uca ushobora kubihindura bikagaruka rezo zikagaruka zikwiye. Okay, iyi code nayo ku bantu muza kubigira bagaca babereka yuko vyabaye selected, code yo kubikuramwo ariyo code ikuramwo amakode yose muzi. Nimba hari ibintu woba wari waremeje muri telefone yiwawe, amakode naho ataba ari mwaya ndabigishije, code izogufasha gukuramwo ivyo bintu vyose wemeje vy'amakode muri telefone yawe ni akadirisha ubusa hama 2 hama ucugira akadirisha hama uce urungika kuri ya nimero, donc ya carte SIM wari wabishizemo. Okay, ugaca urungika nkuku. Murabona yuko je bariko banyereka yuko ata code irimwo. Batwereka ngo invalide, nta code irimwo. Okay, izi nizo code rero 7 nari nabateguriye, ariko iyi code ndaberetse yo guhagarika carte SIM. Ikibi cayo no kubera naho uyikuramwo utabona abantu bari bakurondeye. Okay, iyindi code nayo nogenda ndabongeye nka bonus, ni code yo gufata, donc yo gukingira telefone yawe nko mu gihe bayikwivye, bizokunde yuko umuntu ushobora kuyimufatana. Iyi code nayo nari nayiberetse ubwa mbere, ariko reka subire ndayibereke kuko ni code y'ingenzi cane. Ni akanyenyeri akadirisha ubusa 6 akadirisha. Mubona tukiyandika yuko baca baduha email yacu ya telefone. Iyi email ni nka plaque y'imodoka, donc umuntu wese afise telefone aba afise email, nta numwe ibisa n'iyugundi. Aha rero nko mu gihe wewe bayikwivye, ibi ino kugira inama yo kukigura telefone canke ukironka telefone, woca wandikiye code hama ugaca uyibika ahantu, ntuyibike muri telefone kuko bohava bakwiba telefone iyo code ikirimwo. Aha rero wewe ikintu cukora uca wandika ibi bintu vyose ubona ngaha ku gapapuro. Aha rero nko mu gihe bishitse bakakwiba telefone, uca ugenda ku biro vya nka limitere dufate canke ibiro nyene vyiyo telefone yiwawe. Okay, dufate je ari nka Tecno, nja mu biro vya Tecno nyene nkaca ndabereka iyi code ya email ngaha. Mubona yuko ari biharuro atari bike. Aha rero ndaberetse ibi baca bashobora gutrackinga bakabona umuntu ariko arakoresha iyi telefone yanje aho ariko arakorera, hama ukamufata vyoroshe. So reka shimire rero umuntu wese yabanye nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Ndabinginga guys, ntimugende mudakoze sabone, ntimwibagire no gupartage ibi vyigwa ndiko ndabaha. Mubona yuko ari ivyigwa vy'ubwenge cane. So nuko rero ciao, ufise ikibazo wandika muri commentaire, azigaye ndababwira ati mwakoze kubana nanje, mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama, ngoma ndabategurira utuntu tw'ubwenge. So bye bye, tuzosubira muri video ikurikira. Bye.